Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 18 Munyonyo umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu ahazoba hakanye kurusha handi ni mu bice vya Muramvya na Mwaro mu ntara ya Gitega aho bipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 13 ku muhingamo hitezwe imvura mu bice vya Kayanza Ngozi Kirundo Muyinga Karusi Gitega Muramvya Mwaro hamwe na Bururi mu bindi bice hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ipimo bizoba biri kuri degrees Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:40 rirenge igihe cy'isaha 11:56 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha amateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje yabashikirije mwakoze kuyakurikira.